ngo dushimire abarundi bafashe iya mbere kuko hariho abarundi babaye akarorero tutagiye turabashyira habona ngo tubashimire ntibotera intege abandi kandi nabo nyene bohava bibaza ko bakora ibidashimwa. Muri iyo ntumbero rero murazi ko uyu munsi twamaze kugira umugenzo w'uko dushimira abarundi bakoze bigashimwa, naho benshi bakoze bigashimwa haraboneka uwagize akabirya. Uba yagize akabirya hanyuma nawe akerekanwa kugira ngo n'abandi babonereho kumwigana. None rero uno munsi uwa mbere twagomba gushimira ni Ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye. Ndazi yuko Ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye abarundi mwese muramuzi, ibisata byose yaciyemo twaragendereje, nta na hamwe yarenganye adafise amanota meza cyane. Yarakoze birashimwa, yarakoreye igihugu hagati mu gihugu, araserukira Uburundi mu bindi bihugu, yarakoze hose birashimwa. Araba n'umushikiranganji bose bagumye bamushimira. None rero uwo Claver mu 2015 aho bariko bamutera ubwoba kugira ngo ntidutunganye amatora ngo dushyireho intwaro yitorewe n'abenegihugu, mbere gushikaho haba n'ibihugu bimwe bimwe bifashaho abarundi b'abipfamutima ngo bashobore gusambura igihugu c'Uburundi batembagaje ubutegetsi, wewe yararinze araguma akomeza arategura amatora neza, amatora arahera neza, arerekana ko abarundi koko bikukiye n'aho amakungu yoba yabataye. Ubugira kabiri, muribuka tugitangura umugwi severe wo kumenya ukuri no kwekuriranira, kuko nico gihute abarundi tugifite dushaka kuyikurako. Ico gihe amakungu yava ko azodufasha aradusamaza, igikorwa ntitwagikora. Hanyuma rero Ambasaderi Pierre Claver Ndayicariye acaraza ati jewe irafata inzira turi kumwe n'abarundi, ukuri kumenyekane kugira ngo ntigusubire kutubera igitikaza. Yarakoze rero tukamugengurukira ingene yakoze mu bumwe ntangere, ku buryo ingene ashira habona uko kuri idatirimuza ubwoko na bumwe mu barundi, ariko abikora mu bwitonzi ntangere ku buryo dutegerezwa kumutera intege twese, kuko ahandi ho urazi ingene biteye ubwoba tuba twaracanyemo. None abikora mu bwitonzi ntangere ku buryo bitahiriza ubwoko na bumwe kuko nta bwoko bwica, yica umutegetsi bubi. None rero turamugengurukira, ico gituma twagomba kumuha ikidari c'iteka, ikidari cyo gukora akazi neza mu gihugu, ikidari c'indongozi, ico bita ordre de mérite du travail, grâce de commandeur. Hanyuma duce tumuha n'akazamuzo k'imiliyoni 2. Ubugira kabiri ashimwe uwo munsi ni Ambasaderi Albert Nasasagare. Uwo Albert nawe nyene azi ko mu munsi, kuko niwe ndavuga byinshi, yarabaye umwizigirwa asogokuru nyene cyubahiro Petero Nkurunziza. Baratanguranye igikorwa barinda basozera, yarinze yitaba uhoraho, bari kumwe gushika ku munota wa nyuma. Ibikorwa byose bakoranye na nyakwigendera, nawe nyene yaguma aja gukorera igihugu kugira ngo ataje akarorero ntawongendera impande y'uri ibikorwa nange bareke kuba ibikorwa. Mu migambi yakoze ni myinshi cyane cyane mu guteza imbere urwaruka, kuko barabizi nk'urwaruka rwo mu ntara ya Mwaro, barazi ingene yabafashije akabigisha ingene bashobora bonyene kwironderera akazi, arabigisha gushika aho bakora.
mu mwaka w'ibihumbi 2014 cyane cyane yarashoboye kwigisha no gufasha abakenyezi 200 kugwaruka 50 n'abana bashikiriza na bose barashobora kwibeshaho. Mu bihumbi 2016 naho mu ntara ya Mwaro ari nahavuka yarafashije ibikangara 800 itagira akazi gushinga amashirahamwe 43. Ambasaderi Nasasagare yagumye afasha ubwo gwaruka gushikaho nabo bigisha abandi. Uno munsi turashobora kuvuga yuko ugwaruka yigishije nabwo ruriko rwigisha abandi gushikaho rushitse ari umaze kwigisha abarenga 3000 nabo kwibeshaho. Murumva yuko ubu hariho abatanguye kwigisha kugira ngo twese tumenye yuko rutegereza gutera imbere. None rero uwambere nawe Nasasagare twahisemo ko tumuha ikidari cy'iteka, ikidari cyo kwitangira igihugu cyitwa ikidari cy'umuhazangabo ordre de mérite patriotique grâce d'officier. Duce twongera kandi tumuhe n'akazamuzo k'umiliyoni n'ibihumbi 500. Umushikiranganje ndazi yuko abenegihugu benshi baramuzi cyane cyane abari mu makoperative ageze guhingura itunga kama Imana yaduhaye. Iyo mushikiranganje ubasigara umushinga amateka kuko yaratowe, urumva ko n'abenegihugu bamaze kumushimira Gome Manirakiza. Uwo mushikiranganje ivyo tuvuga ko bamuzi kuko yarafashije kugira ngo tumenye itunga twari dufise muri isi yacu. Uno munsi turazi itunga dufise n'agaciro kayo. Rero nagira ndababwire ko n'abama bariko badusomoroza kenshi usanga bafise ishari ry'itunga dufise kuko ni ryinshi yararyerekanye. Ariko rero afise umutima wo gukunda igihugu kudasanzwe. Niwe mushikiranganje wa mbere abayeho mu gihugu c'Uburundi agafata ingingo mu bikorwa rusange yonyene yikoreye akubaka ibiro by'umushikiranganji bigeretse inshuro 3. Yaravyubaka adakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta, arakorana n'abagenzi araterereza wenyene avyiturirako gushika hafise ibiro by'umushikiranganji bimeze neza cane vyubatswe, hanyuma yarabigabiye leta. Ukuvuga yuko niwe mushikiranganje wa mbere tubonye w'igitangaza. Ese n'abandi bose boza baragira nk'uko yoba duhiriwe kuko arakaza akaroro kadasanzwe. Murumva rero yakoreye igihugu arondera ibihembo, murumva ko n'igihugu yatevye agiterera aho aterera inyubako y'ubushikiranganje yose leta iratanze n'ifaranga na rimwe. None rero twagomba kumushimira cane. Mu kumushimira turamuha ikidari cyo gukora akazi neza, ikidari cy'indongozi ordre de mérite du travail grâce de commandeur. Duce twongera tumuhe akazamuzo k'imiliyoni 2 kuko yarakoze neza. Ku nzego z'umutekano arizo z'amahagarariye kwikukira kw'igihugu, naho muri izo nzego bose barakora bigashima n'abakunzi arabizi. Mugabo kuko nabivuze hariho uwundi n'agaheta ugira akabirya yongera ko ku bikorwa bindi asanzwe ariko akorera igihugu. Muri abo rero hariho umupolisi w'umukomiseri yitwa OPC1 Nkurunziza Dieudonné. Uyu Nkurunziza Dieudonné yarerekanye ubuhinga bukomeye. Murazi ko ubu isi itwagwa no gukora byihuta kandi mu buhinga ngurukana bumenyi. Tutagiye kure mu bushikiranganje arimo barabizi, yaragize
ubuhinga bwo gukora porogaramu ordinateur zikoresha, arakora logiciere, kandi murazi yuko izo logiciere zisanzwe zivugwa menshi cyane, igihugu cyahora kizigura menshi, ariko yarayigiye arayicarira arayikora, twavuga tutu yarose logiciere made in Burundi, hanyuma atarayigabira ubushikiranganji. Ni ukuvuga yuko nawe arakoze igikorwa cy'iteka ku buryo leta igabanya amahera yogiye kugura ibindi hanze, none ayo mahera azoza akora mu iterambere ry'abenegihugu. Murumva ko abashyize igihugu cyane bikomeye, twagomba kandi kumuteza tunambika ikidari, kuko aratanze akarorero n'abandi bazobonera ko babandanye bakora uko berekana yuko bakunda igihugu. Turamuha rero ikidari cya ordre de mérite patriotique classe d'officier, ikidari cy'intwazangabo, twongere tumuhe agaciro kabutse k'umiliyoni n'ibihumbi 500 kugira ngo nawe abandanye afasha n'abandi bagenzi biwe. Intwazangabo Mupesete Manariyo Emmanuel. Manariyo Emmanuel ni intwazangabo mu gipolisi, atwara igisata kijejwe guhangana n'iterabwoba n'imigumuko. Murazi kandi nawe nyene muramuzi ingene yakoze bigashimwa aho Burundi busigaye butekanye, aragwanya imigwi myinshi y'iterabwoba, imigwi yari igitsirije muri za Bururi, murabizi za Burambi, yarayigwanije. Uno munsi abantu barakora atamutima uri mu mutwe, bakaryama bakaruhuka bazi yuko ataburi kugakano. Yaratanze akarorero mu ntwazangabo z'akarorero, nicyo gituma nawe twagomba kumushimira tumuha ikidari cy'intwazangabo ordre de mérite patriotique classe d'officier, hanyuma twongere tumuhe agaciro kabutse k'umiliyoni n'ibihumbi 500. Hariho Major Ndikumana Ferdinand, wewe n'abamutwara babimenye kuko ejo yari akiri kapitene, none uno munsi yabaye major. Murumva yuko ashimirwa na bose. Ubu rero Major Ndikumana Ferdinand niwe arongoye ikigo cyigisha kigasohora abasirikare barurangiranwa karuhariwe bita abakomando i Gitega. Uyu mukapitene rero amaze gusohora abakomando bakaze kandi benshi nibo baserukira igihugu mu makungu, akaba yitanga atiziganya kugira ntihagire n'umwe azokwambara ijya ngofero ayibwisha ubusa kubera yohava maramaza igihugu. Kubera we rero igisoja kiri Burundi karabaye rurangiranwa kubera inyigisho atanga. Abamuzi neza baravuga yuko akiyita umukuru, ahubwo abana n'abasoda bariko bariga ivyo bakora n'ivyo akora ntaruha, akagumana nabo kugira ngo bagumane disipline. Nicyo gituma nawe yatewe iteka ryo kuronka ikidari c'intwari ordre de mérite patriotique classe de chevalier. Intwazangabo musanzwe muzi mu by'abicatangaza cyane kuko yakoze igashimwa ni Letena Nkurunziza Kelly. Nawe nyene n'abamurongoye bose baramugoma baramushima ku buryo byarisuye Letena, none uno munsi baraye bamuhaye ipete rya Letena kubera ubutwari bwiwe. Rero Letena Nkurunziza Kelly muramuzi yuko ni umuhungu wa sogokuru Nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Yakoranye ubutwari
jewe ntegereza kuzokwigura igihugu canje akaja mu ishure rya gisirikare aragenda ariga hanze akana amanota meza cyane abandi bana b'abakuru barabigira ibitsine hanyuma ashitse aremera kugira umuruho aja kwiga rya shuri rya komando akazohoka ariwe wa mbere nyene kubera yireza gafiti ni umwana bavuga bati ni umusore afite kazoza yabaye akarorero muri disipline mu bwenge mu butwari murumva yuko bose n'abamutwaye bose bamukoma bakavuga bati uyu musore azovamo ikintu nawe tunambika ikidari cy'intwari bavuga Mérite patriotique trace de chevalier twongere duce tumuha agaciro kabuke k'umuliyoni n'ibihumbi amajana 500 ko kumutera intege. Arumuhizi umupfasoni Opepeje Kamikazi Nadia. Opepeje Kamikazi Nadia ni ntwazangabo yo mu gipolisi afite ishaka n'ubuhinga idasanzwe. Ni umuhinga karuhabiwe mu by'igipolisi mugabo iruhande arakora n'ibindi bituma ahesha iteka igihugu. Aherutse mbere no gutwara igikombe cyo gucuranga cyatanzwe n'amaradiyo hamwe n'ibimenyeshamakuru byose byo mu Burundi bikoranye kandi murazi ko iryo higanwa ritari byoroshye. Ariko rero cyatangaje ko ari umupfasoni w'inkerebutsi nuko yari asanzwe yibungenze aravuga ati ntegereza kuja kwereka abarundi icyo maze kugira ngo ndabatera iteka kandi yari afise imbanyi y'imvuka mbere avuyeyo akashikira ku bikarata yibaruka neza. Urumva yuko ari umukenyezi koko afikiye kazoza Uburundi. Abantu baringira mu makarere rimwe umwe intwari yaguye ku rugamba Ajida Nitunga Jonathan umuryango wiwe washika ngaha hagufi hamwe n'uwo bari kumwe mugabo ariwe yakabaye n'abandi agatsinda umwasi Caporal Chef Yves Filias abo nyene yocaza. Murazi yuko mu minsi iheze wa mwasi yamariko aradusongoroza hariya ku rubibe rwo mu buraruko yaraje ashaka gusubira kuduhegura abarovyi bo mu kiyaga ca Gweru. Hanyuma rero ingabo z'Uburundi murazi ko zitigera zigoheka ziraheza zija gutabara abo barovyi bagira bicirwe muri ico kiyaga. Hanyuma rero uyu Ajida Nitunga Jonathan kuri urwo rugamba niwe yasize ubuzima. Murumva ko yari ingabo yemeye kwitanga yitangira bene gihugu. Niwe rero yakomanda iyo pozisiyo y'abasirikare arakora birashimwa mugabo murazi ukakawuhakuriza kamurya yaciye arasiga ubuzima. Intwari nk'iyo rero ntiyoreka gushimirwa izuba riva kuko murumva ko abarovyi baharokowe nawe aremera arabigura. Yari kumwe rero na Caporal Chef nibo bari kumwe. Uwo Caporal Chef Ndizeye Filias n'ingabo y'ubuhizi koko. Ico gihe muri ico gitero abasi niwe yashoboye kurwana bimwe vy'ukuri. Nico gituma mu muryango wa Ajida Nitunga Jonathan tugomba n'abazoza muri kahise bamenye yuko uwiguze igihugu atibagirwa. Turamuha rero ikidari c'umujumbu twongere duce tubaha
umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kugira ngo ube urabafasha muri ibi bihe bigoye. Bijase nawe nyene turamuha ikidari c'umujumbu ordre d'hommage patriotique, hanyuma twongere tumuhe umuriyoni w'amafaranga aba aramufasha nawe. Soldat de première classe, Nimbona Gertrude. Uwo Nimbona Gertrude arashoboye kuko aho kuguma ari umusoda asanzwe yarafashe ingingo nawe yo kuja muca ya nkofero y'urwatsi rutoto y'abakomando, araca ku migozi mbere mu bigeme bose yabaye uwa mbere, aca yongera yararushije n'abasore batari bake. None rero kubera yerekanye ubuhizi turamubonamo kazoza, nico gituma leta y'u Burundi imutera intege mu kumuha ikidari c'umujumbu, akongera akaronka amafaranga umuriyoni wo kumufasha kugira ngo agume afite ishyaka ryo gukorera igihugu. Hariho uwundi mupolisi yamaze kwitaba Imana, ariko twashaka nawe kumushimira. Yari umupolisi mu gisata kijejwe gucungera imbibe n'ingenzi mu gice gikorera ku kibuga c'indege citiriwe Perezida Melchior Ndadaye ahi Bujumbura kuva mu 2006 gushika ku itariki 12 Ndamukiza. Yari umupolisi w'akarorero akoresha ubuhinga n'ubumenyi bamwigishije yishimikije ingufu zidasanzwe Imana yamuremanye. Uwo mupolisi muravyibuka igihe haza umuntu yagize iterabwoba mu ndege ya Ethiopian, abandi bose bari bagize ubwoba kuko uno yari yavuze yuko ashaka kwituritsa, afise ivyo aturitsa, yiyugaraniye mu kazu ka sugumwe k'indege. Hanyuma uwo mupolisi ararinda wewe, araduga mu ndege, aramena gushika amufata, aramukurayo, abona kurokora abari bari muri iyo ndege, kandi abandi bose bari bagize ubwoba. Murumva yuko yari umuhizi akomeye cyane. Hanyuma mu nyuma yaragize isanganya aritaba Imana. Muga murumva abantu b'intwari nk'abo nta muntu n'umwe atobashimira. Nyine rero aronka ikidari c'umujumbu, yongere duce tumuha n'agaciro kabute k'amahera umuriyoni. Uwundi tuyadushimire ni umukunzi wacu cyane cyane, uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania, Perezida Jakaya Mrisho Kikwete. Murumva ko mukomye amashyi ntaranavuga kuko muramaze kubona
hari umukunzi koko w'Uburundi. Perezida Jakaya Mrisho Kikwete yakunze Uburundi ngira ngo natwebwe urunganwe rwacu tutaramumenya kuko kuva akiri umushikiranganji niwe wa mbere yitanze atiziganya kugira ngo Uburundi buronke amahoro. Mbere n'igihe kimwe yavuze ati ntushobora guhuza abantu ico gihugu utakiravye neza ingene kimeze. Araza mu Burundi abagizi ba nabi bamwe banka demokarasi kugira ntamenye ukuri mbere baca baratera aho yaraye mu buserukizi bw'igihugu ca Tanzania ngaho i Bujumbura. Murumva ko yazwe no kwigura Uburundi. Kuva ico gihe yatezuye yaciye abandanya afasha gushika ari umushikiranganji w'imigenderanire n'ibindi bihugu yarafashije bose kugira turonke amahoro. Jewe ndabizi neza mwarumvise ko tuzinanye yaritanze atiziganya atereka abandi ingene Uburundi bwokira kuko yamuvuga nk'uwuzi abuzi neza gushikaho mbere wamengana Umurundi yitayeho amahoro kurusha mbere n'Abarundi. Mwarabonye no mu bihe bigoye iki gihe twari tumazeho iminsi yaca inshuro zibiri zose kugira twereke yuko ari umukunzi. Abarundi twese rero nta n'umwe atoshimira umuntu nk'uwo. None rero turamukengurukiye nico gituma twamuhaye ikidari c'intwazangabo ordre de l'amitié de peuple classe de grand officier kugira ngo userukira igihugu ca Tanzania mu Burundi azokimushikiriza kandi amushimire cyane yuko Abarundi tumushimira kandi tumukunda. Amenyesheje abarishije abandi mu kwigira ibirori bose bari bameze neza bamerewe neza, ariko rero hariho abahita abandi bagira kabirya. None rero twasanze abambere Forum National des Femmes barose 83 kw'ijana, abo tubaha miliyoni 4. Abakabiri ni Autorité de l'Aviation Civile barose 81 kw'ijana, baronka miliyoni 3. Abagatatu ni ishirahamwe FOMI yarose 88 kw'ijana, baronka miliyoni 2. Abakane ni ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka barose 78.5 kw'ijana, baronka miliyoni 500. Abagatanu ni Association Femme Intwari barose 78 kw'ijana, baronka amahera umuliyoni. Hariho n'abandi rero baryoheje ibikino kandi bo ni vyabo. Hariho igisirikare cy'u Burundi FDNB, igipolisi cy'u Burundi, abana ba Ntare, abamajorete, abascout n'abagide na jeunesse adventiste. FDN na polisi baronka miliyoni 3, abana ba Ntare miliyoni 2, majorete miliyoni 2, scout egide miliyoni 2 na jeunesse adventiste miliyoni 2. Mukurangiza iri jambo ndashaka mumpundire ngenguruke cyane, ngengurukire ubwa mbere abanyagisagara ca Bujumbura. Igisagara ca Bujumbura nari maze iminsi ndi mu gisagara ca politike, hanyuma baravuga bati muradufasha natwe muze iwacu kuko turabakumbuye. Banyakiranye igishika cyinshi cyane kandi nabonye ko banezereye cyane rwose, nkagenda batera intege ndababwira ko ibisagara bibiri byose icya politike n'icy'ubutunzi ari bivukanyi tuhakorera hose. None rero ndabakengurukiye kugishika n'urukundo muri meri ya Bujumbura batwakiranye, turabakengurukiye cyane. Turakengurukiye kandi abateguye umunsi mukuru n'abawuryoheje, turakengurukira komite yateguye uru rubanza, turakengurukiye abashitsi bahire
cyane cyane dukengurukira igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyaturugikiye intumwa kugira ngo cyerekane ko twifatanije muri ibi bihe. Cyakengurikiye cyane indongozi zose zaje mwese hamwe, Imana ibahezagire, murakoze.